Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ahatewe n'imyuzurire ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bafise amakenga ku ngingo ya leta yo kubimurira handi. Bavuga ko hari abantu batanguye kugura ibibanza mu bice birimwo amazi. Ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge naho hari umuryango wabuze uwabo wazindutse witeguriye kumufuba usanga yarononekaye kandi yari yashizwe muri vya vyumba bikanyisha. Utwara ibitaro asigura ko batazi uko vyagenze ariko akemera amatohoza yimbitse. Murabikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Narimejeje kwibabwira bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura hatewe n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Bavuga ko badatahura ingingo ya leta yo kubimurira handi mu gihe hari abantu batanguye kuza kugura ibibanza bisanzwe birimwo amazi. Naho biruko urongoye zone Gatumba avuga ko abajejwe intwaro babandanya kubasigurira iyo ngingo ya leta ngo yafashwe ku neza yabo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga. Benshi mu banyagihugu bo mu Gatumba uno munsi baba mu mazi kandi babayeho mu buzima bubi kuko bavuga ko bugorovye bataha mu buraro bwabo ubu bwuzuyemwo imyuzurira batahamwo bavuye kwibarabara ya Bujumbura Gatumba bungurujwe n'ubwato buto buto bukoreshwa mu kuruba. Ibikorwa na cane byo kudandaza birabandanya ukuri kwamye kuri iryo barabara bikaba bibera mu tuzu tw'idandarizo natwo nyene duteretse mu mazi. Abatashimye ko tubafata amajwi canke amasanamu n'ubu ntibatahura ingingo ya leta yo kubimurira mu zindi ntara z'igihugu. Naho biruko urongoye zone Gatumba avuga ko co kimwe nabo bafashanya mu ntwaro babandanya gusigurira abo barongoye igituma leta yarafashe iyo ngingo. Isanzwe leta n'umuvyeyi kandi intumbero yatanze ni intumbero nziza cyane kandi n'abene gihugu barayitahura nikimenyamenya aho leta hamagara bene gihugu za kwiyandikisha ko bimugwa baraje kwiyandikisha kandi ku bwinshi. Rero twebwe nk'abaserukira abandi dushika guhimiriza abantu kuza kwiyandikisha kugira bave mu mazi. Hari kindi abanyagatumba batashimye kuvugira kuri miko zacu kibatuma badatahura kwimurirwa handi ningene ngo hari abifise babandanya kuza kugura amatongo ha mu Gatumba kandi ari mw'imyuzurira. Ivyo urongoye zone Gatumba akavuga ko atavyazi. Ivyo byo kugura ahantu hari amazi ntabyo nzi kuko mba ndabimenya ariko twekintu duhamagara bene gihugu nuko ngo ishambere wo kumvira babakurira hanyuma leta bakemera hibashira. Abanyagatumba bari no munsi mu buzima butoroshe bashaka kumenya nimba inyuma yo kwimurwa impori garutse bazogaruka ngaho mu Gatumba. Jean Muyoboke arongoye zone Gatumba yishura abafise ico kibazo ko kubimurira handi ari burundu ngo kuko bimaze kugaragara ko mu Gatumba bigoye kuhaba. Kugaruka bogaruka heko hari amazi hari nk'ahantu kuva 2020 gushikora musakira amazi. Nuyo umuntu azogaruka mu mazi biragoye. Ukuvuga leta ivuze ati ngo ndagushira ahantu heza tuza kuguma aho leta iba yagushize. Iruhande y'abo banyagatumba baba mu myuzurira yatewe na Tanganyika mu bumanuko bwa Gatumba hamwe na Rusizi mu buraruko no mu buseruko, aborozi b'inka impene n'intama bibaza iyo bagiye gushira ibitungwa vyabo hamwe atagihindutse. Arakoze Evariste Nzikobanyanga. Ibihano ishirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA ryafatiye
ishirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi Febabu ngo biguma ari vy'imfata kibanza n'umwihwezo urongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abigisha banonosoye ivyigwa vyo kunonora imitsi muri kaminuza y'u Burundi asigura ko ivyo bihano bishobora guhagarikwa mu gihe inzego nshasha zizotogwa muri Febabu zo bisabira ikigongwe. Ibihano byarafashwe n'ibyo kugira ngo Federation Internationale de Basket ifate ibihano bafise amategeko bakurikiza kandi urumva igihugu cyose cemeye kuba umunywanyi w'iryo shirahamwe mpuzamakungu rya basket wemera gukurikiza amategeko. Ibihano umva byarafashwe n'ibyo mugabo sinovuga ko ari burundu. Nk'ubu rero twogira amahirwe hakaza inzego nshasha zifise yanyota yo guteza imbere neza wa mukino wa basket, nibaza yuko ibihano bosaba buke kumbure Federation Internationale do Basket ikagabanya gaca inkoni ngufi. Inkurikizi zirahari ariko ntitwoca twihebura ko zoba ari inkurikizi mbi cyane. Abajya bakinyi bahora bama ku kibuga bafite irya nyota yo kwama ku kibuga kugira ngo batere ya ntambwe kuja imbere, ko ndabona ko basket yarigeze ku rwego rushimishije barashobora kugira umwiheburo, ariko twosaba kandi turavyizeye ko abajejwe imigwi bazogerageza kuza barayegera bajya bakinyi kugira ngo ntibahebe kuko ikibazo kizotorerwa umuti kwihebura. Hama igituma biya bihano byafashwe urumva nuko lo club Dinamo kumbure itakurikije ibyisabwa na Federation Internationale, urumva rero utakurikije ibyo usabwa bica bigorana. Hama Federation de Basket du Burundi nayo icisabwa kumbure hamaze kuza inzego yo kwegera inzego za Federation Internationale de Basket, kandi ivyo ukunda nabone barazi yuko kurenza amategeko baraguhana, mugabo naho usabye ikigongwe kumbure nibaza yuko bashobora kuzogabanya ibihano basket y'u Burundi kabandanya itera intambwe nk'iyo yarigeze kuko yarigeze ku ntambwe ishimishije. Amakuru twabateguriye harabandanya. Hari umuryango wabuze wabo mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge wasanze yononekaye kandi yari yashizwe muri ca cumba gikanyisha bita mahoke mu rurimi rw'igifaransa. Muganga Mark Nimburanira rongoye ivyo bitaro avuga yuko nabo nyene batazi vyashitse, ariko akemera amatohoza yimbitse kugira n'ikindi gihe ntibize bisubiye. Hariho umuryango wabuze umuntu wabo haciye uruhusha baramutuzaniye kugira ngo tumubike muri morgue yacu. Hageze yuko baja kumushingura basanze uwo muntu hari icyahindutse ku mubiri wiwe. Twebwe rero twaguye mu gahundwe nk'uko benewe nabo nyine baguye mu gahundwe, kuko si ibintu byakunda kudushikira, ni ibintu bidushikiye ijya mbere. Ikibazo rero duca dufita nukurondera byatumwe niki. Hari ibyo twibaza mugabo tudashobora kuvuga tuti cyabitumye cyo bariki. N'umuntu yapfiriye ruguru baramuzana, agishika twarone yuko umubiri wiwe umeze neza. Byabaye rero byabaye muri uwo mwanya aho gati yaho twamwakiriye n'ubu bagira baje kumushingura. Ibibazo rero twibaza muri uwo mwanya wo kumushikana ngaha biri mu bituma byo byarashitse. Ingorane z'amatara zirashika agacikagurika, byo babifise uruhara muri byo, mugabo navyo nyene turagwa tukagaruka tugasanga igihe cyose amatara yacitse groupe yacu ica isubira igakora, kandi aho hantu yarabitse ntiyarabitse yo wenyene, ni morgue ibika abantu 8. Muri abo bantu 8 niwe wenyene habaye ikibazo. Bisigura yuko n'ubu turacyafise inyota yo kumenya icabaye. Ico twakoze rero twabonanye n'umuryango, turaganira, turaheza turabonera hamwe yuko ivyabaye atari ibintu byoshe. Ko byashikiye rero ngaha twebwe twasavye imbabazi umuryango, kandi uwo muryango waziduhaye. Mugabo ico twabemereye nuko tudahagarikira ngaha, dubandanya turondera n'igiki cabitumye, kuko gushika ubu ntacyo twashoboye gutora. Turakeneye rero kubandanya turondera ico cabitumye kugira ngo dukinge ibi bishitse no munsi ntihagire ubundi bizobishikira, kandi ibyo twabibabwiye
kandi umuryango wabitwemereye. Ikindi twavuganye n'umuryango tufashe muri ibi cyanye no kumutegura neza kugira ngo baje kumushingurana iteka. Amakuru tuyasozerere mu gisata c'indero. Abanyeshure bavuka mu miryango y'abatwa mu ntara ya Kayanza bahawe amahirwe yo kwiga mu mashure y'indero bafise umwimbu mu mashure nako y'indaro bafise umwimbu udashemeye. Akarorero nabiga kwishure gisumbuye rya Kayanza aho bane bose bahiga atanumwe yashikanye ibice 50 kwijana mu bice bibiri vy'umwaka bimaze kurangira. Umuyobozi w'indero mu Kayanza amenyesha ko ico kibazo agiye kuzokivugana n'abamukurira mu bushikiranganji bw'indero kugira abo bana bo mu miryango y'abatwa baze bakurikirane bakiri mu ishure shingiro. Kuri ico kibazo urunani rw'amashirahamwe akorera mu gisata c'indero bafashe bige rubona ko hakwiye ko abo banyeshure bakurikiranwa mu buryo budasanzwe. Cassien Gashirahamwe icegera c'urongoye ubwo runana asigura ko boronswa bigisha babafasha gusubiramwo ivyigwa hamwe kugira ivyigwa basubirire hamwe ivyigwa kugira ngo bashobore kuduza uwo mwimbo. Bafashe ingingo yuko batera intege kugire bige bari mu buraro kuko buraro buratuma umwana yiga neza. Twebwe zaradushimishije cyane. Hanyuma urumva ibintu byose ntibigenda bitumbereye, urumva ko bashitse ku ishuri biheva bikabagora kandi biranumvikana kuko baba bagiye bafise amanota makeyi. Ico gituma rero twoca dusaba n'ubu uye tukabandanya dusaba twebwe mu runani tubandanya dusaba turashima intambwe mugabo tukongera tugasaba tuvuga tuti abo bana nibasibire babafate mu mugongo. Vy'inyigisho naho mu vy'inyigisho urumva baronderera abantu babakwikirana bwa mbere kugira babinjize mu mugwi wo mu ndaro nyene bahekaze babone yuko bisanze bari kumwe n'abandi kandi babereke yuko naho bagiye bafise amanota makeyi atari ukuvuga yuko ari ubujuju kumva ari icatuma kwaruko kwarico bahora biga nabi batiga mu buryo bubereye kuko haraho umaze kwishiramwe yuko utazi ibintu umenga ntubizi nyene bigaca bigenda bibandanya. Tugasaba kandi yuko bubaronderera abantu babakurikirana ku mashuri bakabakurikirana mu ishuri canke amashuri aheze kubera baba bagiye bafise ubwo bumenyi butangana n'abandi bagaca babaronderera kandi umuntu abaheva akabafasha akabakoresha imyimenyerezo akabafasha kuraba yuko banditse neza ivyigwa mu ishuri ibintu nk'ivyo oya kugira baduge baje ku rugero rw'abandi basanzwe bagiye mu ishuri bafise amanota menshi no kuvuga bafise bari ku rugero ruri hejuru mu vy'ubumenyi. Amakuru twari twabateguriye naha duciye tuyasozerera nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.